Numva gatima gatera y'amaraso y'ibere kuvanga gatima n'amaraso mana mwiki nuko byitiranwa kandi biva hamwe iby'Imana mu bivange nibyo kwashe cyane oya kwanga mwemurutwa n'abakomeye umviriza keke jewe nahejeje kumubwira byiko umviriza saa 8:40 mu kadomo tube duhuriye mu nama maze kubwira babiri ngira ngo muca mugenda murabwira na mwese hasigaye ngo numva gatima gatera y'amaraso yiwe ntavyo baririmbi tw'Imana yatuko Imana yewe abantu ntumaka amasaha 5 ibi ni bikibaba ariko baragira Allah aro none rufukuwe nakubwiye ngo mumuno too much nakubwiye yuko tuzohurira mu nama igihe cy'isaha 8 rabo butugeze saa 9:40 twavuganye neza na neza yuko tuzohurira mu nama saa 8 amasaha ageze ino gute mumuma oya jewe ndababwiye inyuma y'iminota umviriza jewe kuba muri ko muraza jewe si kibazo cyane inyuma y'iminota 2 n'ikimanyu mwese ndabugurira hariya mu nama ndabyumva gusa rero ndakubwiye reka rero mbanza nze kugira nanjye ushaka kuminyuza jewe ari cyo ndi chef ndabatwangu ngo wewe wari wamaze gushika jewe reka ndaje sawa mato tuze gusanga mutaraje inama what sanga satira na narinzi agenda
ndavyo hama icatumye ndabatumako muri iyi nama shaka ndabamenyesha ibi bikurikira mbe muri mwebwe n'indadasenga zibereka ku kajagari muca mwishinga gutungana intoki umwe wese niyo kwira bakaraba umutima wiwe rero nagira ndabamenyeshe yuko bivanye n'uko timu yacu iriko irakora imana yatugomye